Kuri jewe niteka igihe cose kandi ni kimwe mu bintu mparanira namashira imbere kumva yuko nshobora guserukira igihugu hakagira abantu bangahe bamenye igihugu batari bakizi. Kuri jewe niteka ridasanzwe rero nari ndyohewe gose ikirengeye ico kuba gusa naraserukiye igihugu kuba nashoboye kuronka ama prix naronse nikindi kintu novuga ngo ni inyongera byaranteye intege byarandyoheye cane kubona mu bantu benshi bavuye partout kw'isi Uburundi bugira ikibanza mu batorwa nk'ababaye novuga bari meilleur. Kuri jewe ni ikintu kidasanzwe vraiment numva ndyohewe cane kandi uvume ngo ihangiro nayo nihaye ndiko ndarishikako. Ico ngiye gutegura nibaza yuko vuba cane tuzokimenyesha ndiko ndagaruka naciye mu gihugu ca Ethiopia unashoboye kubonana na ambassadeur w'Uburundi muri kirya gihugu twaganira ibintu bitari bike kandi mu kiganiro twagiraniye havuyemwo umugambi mwiza vuba cane tushobora kuzowulansa tukawanonsa. Je numva umenga ico nobwira urwaruka cane ndabateye intege gose ntivyama vyoroshe nkaje kugira ngo ngende usanga bigoranye ugasanga urasaba hana hari ubufasha hari abakwemerera n'abatakwemerera ukaba ukeneye amadovize hari igihe akugora kuronka ntibiba vyoroshe nta na gato mugabo numva umengo boguma baraba cane imigambi bihaye ico bumva bakeneye gukorera igihugu no kwikorera abonye n'ubwabo babandanye bakora naho bitoroshe mugabo birashoboka cyane. Jewe ndiko novuga ndavye experimenta mu buzima bwanje bwa misi yose so nukubatera intege gusa ngo tumwe dukora ntiducika intege malgré ibintu byose bihari bitameze neza haba economiquement haba ivya covid mugabo abandanye bakora cyane.